Mbega uko muri abaririmbyi mwese muri chorale musenga muri eglise imwe canke mwaratoranye mushira hamwe? Oya ntidusenga muri eglise imwe, turi mu ma eglise agiye atandukanye ariko twahujwe n'igikorwa kimwe. Ego nde mwahuye gute kuko abafise ibikorwa bimwe singa ngo baci bamenyana ati reka dutorane maybe murigana murabana bimeze gute? Iyo team dufise indirimbo nyinshi gusa imaze kuja ku mugaragaro ni imwe yitwa Ni Wewe. Ushaka kuyironka aja kuri YouTube turafise channel yitwa Wandika Ni Wewe by CGT Team bayiguha. Izindi nazo ziri mu nteguro. None mwiyumviye gute nk'urwaruka? Ngo mwino misi kuko abenshi tugiye kubiraba ibintu bihurumbirwa kandi kiragoye. Ni ibintu byo muri iki gihe vyino misi byo kuryoherwa bya music. Mwe mwiyumviriye gute kuvuga muti reka tuje hamwe dutangure igikorwa cy'itangazabutumwa biciye mu kuririmba? None mwiyumviye gute nk'urwaruka? Ngo mwino misi kuko abenshi tugiye kubiraba ibintu bihurumbirwa kandi kiragoye. Ni ibintu byo muri iki gihe vyino misi byo kuryoherwa bya music. Mwe mwiyumviriye gute kuvuga muti reka tuje hamwe dutangure igikorwa cy'itangazabutumwa biciye mu kuririmba? Mbega umuntu ari we wese bayifuza nawe kwifatikanya na Chosen Generation Team arahawe ikaze canke mwaramaze gukwira? Mundira sekenda baramutse mwebwe abakunzi ba Roy TV, abari ababone n'abatari ababone, ariko wowe utari abone uze kugenda usize ko abonema yawe turayikeneye. Ni muri rwa rukundo ni wayishira ko ntacyo gutwara. Ni Bella Shakaro kuri micro za Roy TV nkuko musanzwe mumenyereye mu biganiro bitandukanye, mu bintu byinshi cyane vyiza bica kuri Roy TV nkuko itigera ibaca intege TV yanyu mukunda cyane. Uno munsi rero ni umunsi w'ubwiza, fise abatumire ubwiza. Guess what? Bose bafise inyengo ku munwa, barashajije nk'amashurwe yo ku misozi. Reka rero kugira ngo ndabahe akanya babaramutse mumve n'akazi kabo babidondore. Umwidondoro wose navuga cyane kuko ni timu yabonye yuko sumwe abantu bamaze ko barenga babiri, bakwiye babiri abari benshi. Ariko rero nkuko mubizi, nkuko turi abantu tuzi Imana, reka duhere kuri hagati. Ashobora kuba ari n'umukuru w'iyo team kuko ntayibikaho isake iri. Nyakubahwa turabakiriye. Murakoze cyane. Turamukiriza abakunzi bacu bako bakurikirana. Ndabaramukije ku mazina twabitwa niyo kwizera, abasanzwe ndongoye umugwi wa CGT Chosen Generation Team. Ego Chosen Generation Team kuba tuvurira rw'icyongereza birasigura. Chosen Generation Team bisigura ati urunganwe rwatoranijwe. Ni umugwi w'urunganwe rwatoranijwe. Murakoze. Ego Mwani wazira hoje dufashe uturamukiza kora gukurikirana ubagena akazina kawe. Murakoze. Amanda baramukije mwese. Nkaba nitwa Oya Konzi Karen. Nkaba ndi muri umugwi wa Chosen Generation Team. Uwo yakunze Karen ariko nawe yanse. Nibaza ko uwo yanse ari Yuda n'inzoka ko Satani yazanye cyane. Oya bose babakunda. Bose babakunda. Ego yanyicaga. Yabana bakoze Imana babikora neza cyane. Twageraho hariya kugira ngo nawe abaramutse abanye n'akazina kiwe. Ndaramukije abakunzi ba Roy TV. Ku mazina nitwa Mugisha Saha Merveille. Nkaba ndi umwe mu bagize uno mugwi. Yes, nkuko mumaze kuvyumva rero uno mugwi urabona ko ari umugwi ushajije kandi n'umugwi ukwiye kandi n'umugwi uri tayari. Chosen Generation Team, ndashaka mudufashe mutubwire mbega iyi timu ni mwebwe gusa canke hari abandi bataje? Iyi timu yacu igizwe n'abantu batandatu. Ariko
abaririmba abari mu gisata cyo kuririmba turi batatu, ari abandi bari mu gisata cya evangelisation kivuga butumwa, natwe turi hano nk'abaririmbyi ko turi batatu. Ego mbega uko muri abaririmbyi mwese muri chorale musenga muri eglise imwe canke mwaratoranye mushira hamwe? Oya, ntidusenga muri eglise imwe, turi mu ma eglise agiye atandukanye, ariko twahujwe n'igikorwa kimwe. Ego nde mwahuye gute? Kuko abafise ibikorwa bimwe si ngombwa ngo baci bamenyana ati reka dutorane, maybe murigana murabana bimeze gute? Oya, ntitwigana, ariko mu buryo buca nk'ibiriya twarahuye, mwe muyera niwamenya uko akora ibintu abantu bagahura, ngo sinzi uko bigenza, sinzi uko bikora, ariko icyo nzi nuko bikora hama bikemera bigatungana. Bien sûr, ndashaka kumenya mbega iyi timu yacu ifise indirimbo zimeze gute, zingahe, tuzisangehe kugira ngo duhezagirwe? Ino team dufise indirimbo nyinshi, gusa iyo imaze kuja ku mugaragaro ni imwe yitwa Ni Wewe. Ushaka kuyironka aja kuri YouTube, turafise channel yitwa Wandika Ni Wewe by CGT Team, uca bayiguha. Izindi nazo ziri mu nteguro, tuzobaha bishasha acapella. Ndakunda acapella. Ni mu kinege. Abaririmbyi bacu rero amaji yanyu ushaka tuyumve no mu magufa turakabaha tubane haduheme kugira ngo mutegure kuduha acapella. Ubu nyene niyo mugomba muduhe. Mwari mubizi? Muri tayari? Ya, turi tayari. Jewe ndi tayari. Ndi tayari. Ni wewe mahoro yanje, ni wewe ubugingo bwanje, ni wewe mahoro yanje, ni wewe ubugingo bwanje. Abagado abagado muri we niho naronkemwo ubuzima busagutse, ngenda nidegembya kuvaho nkumenyeye Kristo. Muri we ni umutima wanje uronkera kuruhuka, ukubamwo wese nibwo buzima yahawe, ukubamwo wese nibwo buzima yakiriye. Yakiriye. Nanjye ndumwirimbyi akenshi ndabizi, tuba twararirimbye. Abakunzi ba RTV rero iyo ndirimbo nkavuze ngo ni wewe. Kandi dusubiremo aho tuyisanga kuko ninava ngaha nari maze kuyumva, ariko nashaka mubanze munyemeze kugira ngo ndabibonere live. Ajya amansimatari ataracamo ndabumve live, like ndari feeling yuko mwabinkoreye kandi merci beaucoup. Kandi muduheze rero mbega tubaronke gute, ivyanyu biri hehe? Mwavuze ko muse n'indi ya cover, mbega ya cover yoyo imeze gute? Tubwire. Iyo indi ya cover ni yitwa Shimwa Nyagasani. Shimwa Nyagasani. Ya, iri kuri iyo channel ya YouTube yacu ya CGT. Okay. Ego, ni indirimbo twakoze je na Saha. Kenglene ntiyarimo. Ego. Niwe na Saha. Yeah. None mwiyumviye gute nk'urwaruka? Ngo mwino misi kuko abenshi tugiye kubiraba ibintu bihurumbirwa kandi kiragoye. Ni ibintu byo muri iki gihe vyino misi byo kuryoherwa bya music. Mwe mwiyumviriye gute kuvuga muti reka tuje hamwe dutangure igikorwa cy'itangazabutumwa biciye mu kuririmba? Umva uvuze mu bintu byo kuryoherwa, burya hano hari kuryoherwa nko mu mara. Wow. Niyo mpamvu ariho hantu twagiye, niho twasanze amahoro, niho twasanze hari umunezero nk'urwaruka rukijijwe, ntitutaravye ko turi mu maeglize agiye atandukanye, ariko tukaba twizera ikintu kimwe. Twagiye hamwe tuvuga ati nimba twizera ikintu kimwe, tukaba turi muri bamwe benshi, kuko hari urwaruka rwinshi abo twavuyemo bari mu ngeso mbi, twe twagirirwa ubuntu turakizwa, hari abagisigaye. Tuvuga ati muri twebwe twavuye ni iki twokora kugira ngo dushobore gukurayo babandi basigarayo. Kugira tubabwire ubuzima buri aho twagiye, tubabwire ko gukizwa bitanga amahoro, kugira nabo bashobore kugira iki gufata inzira nk'iyo twafashe. Mbega muri uno mwanya timu yanje ifise ngaho imbere yizera iki?
yizera vyinshi. Icambere twizera ko ivyo tuko turakora indimbo tuko turaririmba ivuga gutuma dutanga bishobora guhindura umutima w'urya canke uri agahinduka. Ico nico kintu cambere twizera. Kandi kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ubusa bisigura yuko niyo mpamvu bakora indirimbo kugira ngo bibonekere mu bikorwa. Umuntu ashobora kumviriza izo ndirimbo agashobora kuba byo muhindura mu mutima agafata iyindi nzira agafata indi ntumbero. Mwatanguye ijyanye kuvuga muti turatanga CGT Team iramaze igihe kingana gute? Team imaze umwaka. Yego. Muri ko muraraba guhera igihe mutanguye gushika ubu n'icyayi ikintu mugaya n'icyayi ikintu kibatera intege kurusha, mbega mubona muhereza vision imeze gute? Icambere nta kintu na kimwe tugaya kuko inzira twatoye niyo. Hama ico vision yacu yari yayivuze uyu mukuru wanje yavuze yuko ariyo kubwira ubutumwa abandi bajya twasize inyuma nabo bakira ubutumwa bakurikira inzira turi gufata. Abo mwasize muri bya bindi bakiraga kiza ngo nyuma hazobiki imbwa n'abambuzi sigoye ko bari nyuma. Oya ico ni mu gihe c'iherezo ubonye Imana icyari kunera imbabazi sesa aracari umwanya wo kuza bomba wese ngo naze. Yes, none muri ko muraraba iyo muri ko mutegura ibikorwa byanyu nko muri management kuko ndabona muri urwaruka kandi birashoboka ko muri mwebwe harimo abanyeshuri ugasanga muri runganya mutuyana turiya, ariko ndabizi ko ntivyoroshe dopisi muri kino gisagara. Bega niza intamba mugura nazo management yanyu ninde bafasha kubafata mu mugongo mubikurahe bimeze gute byifasha gute? Twebwe ibitugura ntibibura kuko tugiye kurikodinga muri studio ntituvuga ngo Imana izoyariha. Donc turabanza kwanza tukarondera hirya nino tuvuga bize turabanyeshure ntituronka umva ni ka kigoro mugabo sinzi abako abakunzi ba Roy TV ufise ico aterera umugwi arahawe ikaze kuko kuboko kumwe ntikoshobora tuba dukeneye ukundi kuboko. Ni kuvuga mwebwe mwarimwe muravuga muti amafaranga nari kugura akantu keza amafaranga yari kufasha kugira ngo nifashishe muziki na turiya reka ndayaziganye ndashira mu gikorwa cima. Wow, ico ni ikintu kizima cyane. Yes, none muko muraraba muti kuri indirimbo yacu ni wewe mbega nicyayi ikintu muduteguriye kuri ni wewe kugira ngo kitume duhaguruka tuve hasi tujye mu bikorwa kubera ni wewe. Ikintu turiko dutegura kuri indirimbo ni wewe. Icambere twari twakigize yari kuandika kugira video lyrics yayo ku buryo umuntu ntabe kumva amajambo gusa ariko nimba ariko arayumviza ayabone ayasome. Ikindi tuko turategura kuri niwe turategura ko twokora amasanamu yayo video ego kugira ngo umuntu ntazo yumve ngo anayisome ahubwo abona ati ni bande batanze ubwo butumwa ego. Ivyo nane mubona ko no mwanya turimo bivanye n'ivyo mumaze gukora mubona bigomba bije mu buryo canke hari cyarimo agahaze gahagaze ku buryo kuko twe ubwacu biradusaba gukoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo iyo video dushobore kuba twayikora, ariko kwigikorwa hari wagitanguje no bazotuma kigera kwiherezo kikagera aho kivuye naho gishitse ego. Bega abavyeyi iyo babonye ko abana bari muri mu kazi nkako bo bafasha iki bimeze gute babakira gute kuko ni ikintu ciza cyane abavyeyi muhira kuko sinzi nuko ntabaje gishinga muri n'abavyeyi canke ivyo, ariko ndabizi kuri muri famille ikintu umwana akora gitegeza gutusha hejuru ku muvyeyi. Mbega abavyeyi bo babifashe gute canke se basupportinga gute igikorwa cyane? Nakoze abavyeyi barabikunda cyane, barabikunda ko hari igihe usanga ntatwege n'umuringa witwa iwacu ugasanga hariyo bamwe bagenda mu ngeso zitandukanye, ariko umuvyeyi iyo abonye ko uri kurakora ibikorwa by'Imana akabona ko ufite ishaka ryo gukorera Imana abumva yuko aryohewe cyane. Ego nivyo. Mbega umuntu wari wese bayifuza nawe kwifatikanya na Chosen Generation Team arahawe ikaze canke nkaramaze gukwira? Arahawe ikaze kuko hari imice myinshi si kuririmba gusa, hari umuco w'ivugabutumwa ni byinshi cyane.
CGT si team gusa ni umuryango wagutse. Ego nziza cyane rero mbega ubundi rwaruka rutarafata intumbero yo kujya mu gukorera Imana kuvuga ngo imyaka yawe y'ubusore igiye gute ntukayipfusha ubusa kandi ngo hari irindi jambo rivuga riti ngo Imana niyakubaza mu buto bwawe muri iyi myaka turimo wankoreye iki mbega ngo uzishyura iki ngeze bwa ko nawe mumenyesha mama ega kandi ko ndakorera Imana uzakoze Imana ngenda korera Imana gishika kure cyane murabizi no mu nkuru nyigisho turakorera Imana mu mpande zose so namwe mwubwira iki urwaruka rwa kino gihe si tutafashe intumbero nk'iwanyu rwafashe intumbero bitandukanye mbega bijya bindi bahebe nk'abari muri monde musicale ibindi bintu bitandukanye mubatesheje akayi kajambo icyo tuvuga kugwaruka atarakizwa nicyo kituraje nishinga hanini turifuza niburi buri kubona urwaruka abantu bakijijwe urwaruka ruzi imbere na cyane cyane ko ariko twari tugifise ingufu nyinshi zo gukora igikorwa cy'Imana n'ingufu zacu zose turifuza kubona urwaruka rwinshi rwahindutse turahamagarira umuntu atarakira Kristo amwakira nyamara kumwakira bwa buzima busagutse twaririmbye muri ni wewe ya mahoro azotangura kubibona kuko nimba ari hariya muri mwisi muri bwa buzima hari ibintu atari ko arabamwe hari ibindi bintu atari ko arabamwe kandi ategerezwa kuba arimo yego mbega ni wahe muririmbyi asanzwe akora indirimbo mpimbaza-Mana ko mu gihe cyose haba hariho bakuru batanguriye imbere ni wahe muririmbyi asanzwe aririmba gospel mushobora kuvuga muti ujye tugerageje kuraba aratwinspire kubw'ibyo turi team uyu Saka ashobora kuba afite umuririmbyi akunda yigira ko byinshi yafise ubundi James ubundi usanga bigiye bitandukanye umva umwera mu cyubahiro ciwe tangura wewe umuririmbyi wa gospel kabira ko tugenda ku murongo umuririmbyi asanzwe ari indirimbo mpimbaza-Mana yaguhaye inspiration no kuvuga ati ndashaka nanjye kugira ikirenge like nkora ikintu kizima kuko ndabona ko ujya mbere y'akaroro keza ibikorwa vyiwe murakoze amaji n'umwuga cyane Apollinaire akoze je ndakunda cyane umujama yitwa Michel wo muri MTC Michel n'undi yitwa Davio muri Victoria's nkurikirana abantu batatu nibo nkunda cyane n'undi yitwa Olivier Igani je ukunda umuririmbyi nkurikirana n'abaririmbyi benshi donc ufise benshi aha mu Burundi hariho Eden ndamukunda Eden Banga hama hakaba hariho na ubundi ndamwibagiye canja kuri Daniela wo mu Rwanda n'undi yitwa Joyce wo muri Amerika baje usimire inspiration z'abakore kuko ni kwisi yose two tuvuga ivuga cy'Imana turaraba kwisi yose mbega bimeze gute mbega babikora zifashe gute mbega nakaye kajambo mote mwo kwitura ku bantu bakora bakurikirana kibanze muri byose bivanye n'ibikorwa byanyu akajambo wotura umuntu wese akabagena mukunzi wa TV umwabone n'utari umwabone ariko utari umwabone ushaka abonema nakaye kajambo mutura bivanye n'ibikorwa byanyu bibaye n'iki gikorwa turiko umuntu wese ariko adukurikirana arafite ico yokora kugira igikorwa c'Imana gitere kije imbere unyene ariko adukurikirana icambere twomusaba nuko ja kuri channel yacu ya YouTube akagira subscribe kuri CGT Chosen Generation Team ni J na T kugira bikorohera bandika C na J na T amukacandika ni wewe uco tubona byoroshe twase na page ya Facebook yitwa CGT Chosen Generation Team naho nyene akagenda akagira like kuri page akadufollowing kugira ngo
atuzarabona n'ibindi bikorwa tuzokora aha zoba dushigikiye cyane na Instagram na Instagram aho ni ku muntu ashobora kuvuga ati nta kintu cy'uburyo cyo guterera ariko views yanje abonema yanje like yanje kuri page nko babivuze irashobora kugira aho ikuye bano bantu ikabashikana dusaba dusapotinga abantu benshi batandukanye ivy'indirimbo z'isi ariko bavuze ko uburyohe bwa mbere amahoro ya mbere ukuryoherwa kwa mbere ati kuri he murakoze rero twese hamwe tugende kuri YouTube channel yabo GTC tukore abonema utarigara biyo ndirimbo ni wewe uyirabe hamusigaho na commentaire sigaho na ayisangize n'abandi share ikuze mu cyubahiro cyawe uterura ku kanini kusangize abantu kuri stati share kuri Facebook yawe kugira ngo abandi bakurikirane ibikorwa byaba Bendad mwosezera gute gukora bakurikirana je ndahereza uganyuma abako badukurikirana turabashimiye kwanza ko badukurikiranye kubatanguranye n'ikiganiro gushika igihere turabakunda cyane natwe tugiye gukora cyane kugira ngo dushike kuba ibikorwa bimeze neza cyane turabashimiye n'ivyo bagiye gukora inyuma ya kino kiganiro turabakunda Urwaruka TV rero reka ndabasezere nka Bella Shaka mwari muri kumwe muri kino kiganiro ndakwibutse wewe wadukurikiranye ndanagushimire kumwanya wafashe kudukurikirana ko si vya bose hari watanguye umunota umwe ashira bivamo ariko wewe waravyiganura kimara ni mubahwe aho uri hose muri commentaire mbwira ati urakoze namba wumvise akajamba ati ni mubahwe tugende muri bwa umwe muri rwa rukundo dushigikira igikorwa cy'Imana kuri YouTube channel yabo ni CGT Chosen Generation Team kundirimbo yabo ni wowe hama ukore partage share commentaire like yawe irakenewe no kuri Facebook nuko nyene tubafollowing tubakunda ama views kugira ngo nabo baguke bamere nk'abandi batanguye kera bamaze gutera intambwe kuko munazi ko ngo ntavuka rimwe izure ingobyi rero yari Bella Shaka kuri micro za TV mu buhinga bwa kamera ni Code Cloud abikora neza cyane niwe ariko atuma ano ma image abashikira ameze neza n'ubwo rukundo rero tuzosubira aho ubutaha mugume mudukurikirana cyabakunda ciao ciao